abakozi n'akazi. Menya amategeko agenga umukozi mu kazi. Menya amategeko agenga umukoresha mu kazi. Mu kiganiro abakozi. Ubuyobozi bukuru bujejwe kuraba programme y'ivy'intwaro no kuraba ibyo hinduka mu itunganywa ry'akazi ka leta neza. Ni gisata gishasha c'ubushikiranganji bw'akazi, abakozi ba leta no gutegekaniza akazoza abakozi. Zweho mu kwezi kwa 11/2025 ahanini mu byo bujejwe harimwo gushira mu ngiro politiki ijanye no kwegereza ubutegetsi abene gihugu, hakabamwo no gushira mu buhinga bwa none ibikorwa vya ministere mu bisata byose bigize ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi hamwe no gutekaniriza akazoza abene gihugu. Uwurongorwa buyobozi Esperance Habonimana aratubwira ico bujejwe n'ibisata biwugize. Ubuyobozi bukuru burimwo ibisata bikuru bibiri. Hariho igisata kijanye no kwegereza ubutegetsi abene gihugu, hama muri ico gisata tukaca dusangamwo amaserivisi abiri. Harimwo service ijanye no kwigisha gukarihiriza ubwenge abakozi, hakabamwo n'igisata cyo gukurikirana imirimo ndetse no kurimbura ingene imirimo iri kirakorwa, hanyuma hagashikirizwa ibyifuzo vy'ingene hoshigwaho izindi mpinyanyuro. Hama turafise n'igisata kijanye n'ibyo by'ubuhinga bwa none, direction de la digitalisation des services du ministère. Ico gisata rero mu byo kijejwe harimwo gushira ibikorwa bya ministere mu buhinga bwa none kugira ngo dushobore kugwiza umusaruro mu gutanga amaserivisi yihuta ndetse amaserivisi ari hafi yaba yakeneye. Hanyuma ico gisata mu mirimo yindi gifise nuko kiza kirateza imbere ibyo bijanye n'ubuhinga bwa none bisunze ingene ku isi ubwo buhinga buriko buratera imbere, hanyuma bukavoma ibyo bavyiza twokoresha ngaha mu gihugu cacu muri ministere yacu mu guteza imbere imirimo tujejwe. Hanyuma mu mirimo ya kimwe iki gisata kijejwe kwegereza ubutegetsi abene gihugu, mu byo bujejwe harimwo gushiraho amaprograme y'inyigisho haba ku bakozi bari mu ntara, haba ku bakozi bari mu makomine, kugira ngo baze barakarisha ubwenge mu vyerekeye imirimo bajejwe. Hanyuma bamaze gushiraho amaprograme, ayo maprograme baca bafasha no kuyigisha abo bakozi nyene navuze, haba mu ntara haba mu makomine, bagafashanya n'abasanzwe bari muri ivyo bisata kugira ngo bakarihiriza ubwenge abakozi bari mu bisata bitandukanye. Hanyuma iki gisata naco kijanye na digitalisation, iki gisata naco gifise intumbero yuko ubwo buhinga bwa none bamaze kubushiraho muri ministere baca babusanzaza bukaja mu ntara mu bisata bikukira ministere yacu, ndetse ikindi gihe nibaza umwanya mwiza ni waboneka bigashobora kuja no mu makomine, kuko ibijanye na reforme si ibintu ubwo nyene ucukorera rimwe, bisaba kugenda ku ntambwe. Tuzotangura mu ntara hanyuma n'amakomine azoshikirwa. Muri make nivyo tujejwe. Aratumenyesha kandi byahindutse mu bushikiranganji bijanye n'inganizo shasha y'igihugu. Bivanye n'izi mpinduka igihugu cashizeho cifuza ko dushikako, n'ubushikiranganji bw'akazi, abakozi ba leta no gutekaniriza akazoza abakozi ntibwasigaye inyuma, bwaciye bufatiye mbere kugira ngo cane bubanze buraba amategeko bufise ko ahuye n'ivy'igihugu cifuza. Tuca twihutira kugira ngo igitabo c'amategeko agenga abakozi ba leta gishobore guhinyanyurwa, cisunge indinganizo nshasha y'ingene abakozi ba leta bategerezwa gutunganirizwa, aho hariho ububasha bwahawe ababuramatari mu ntara mu ndinganizo y'abakozi, aho hariho ububasha ba musitanteri bategereza kugira mu vyerekeye abakozi, kuko ubu nk'uko biri muri ayo mategeko mashasha
abakozi bose bo mu ntara bava mu bisata bitandukanye by'ubushikiranganje butandukanye bose bazoba bari mu ntoke za buramatari. Hanyuma muri komine abakozi bose bazoba bari mu ntoki za musitanteri. Ni muri iyo ntumbero rero twaciye twisunga iyo ndinganizo nshasha kuko tuvuga kwegereza ubutegetsi abene gihugu bisigura ko amaserivisi yobegera kugira ngo ntihagire urinda kuruha asubira kuja mu bushikiranganje kurondera amaserivisi kandi hari intumbero nshasha. Rero muri ico gitabo c'amategeko agenga abakozi ba leta twaciye dushiramwo nuruhe ruhara buramatara azoba afise mu ndinganizo y'abakozi, nuruhe ruhara musitanteri azoba afise mu ndinganizo y'abakozi. Ibyo byose rero twarabishizemwe mu bisata bitandukanye. Hanyuma ubu icitwa nk'integuro twaragishikirije abaturongoye bariko baracihweza imbere yuko bazogijana mu nzego zibijejwe zivyihweza hanyuma zikavyemeza. Hanyuma ikindi twakoze iyo turi mu bintu byo kwegereza ubutegetsi abene gihugu birasaba impinduka, birasaba guhinduka kw'abantu nyene basanzwe batanga nayo amaserivisi ndetse n'abayaronka. Ari naho rero twaciye twiyumvira ko hobaho agatabo k'inyifato n'imyitwarire runtu y'umufonctionnaire y'umukozi wa leta, ingene ategereza gutunganya akazi bamujejwe, ingene ategereza gutunganiriza abamwitura kugira ngo abantu bumve yuko bariko bahabwa amaserivisi meza kandi amaserivisi yihuta, kugira ngo nabo ntibaze baratakazi birirwa bahagaze imbere y'amabiro y'abantu barondera serivisi batayihabwa n'ingoga. Ako gatabo rero nako nyene karaheze twaragashikirije kugira ngo kihwezwe. Hanyuma ikindi twihutiye gukora turi mu mpinduka abakozi barashizwe mu ntara no mu makomine, twihutiye abo mu ntara tubanze tubahe ubumenyi mu bijanye n'impinduka, mu bijanye n'ingene bategereza gukorana n'abantu, mu bijanye n'ingene bategereza gutunganya amaserivisi, mu bijanye n'intwaro, mu bijanye n'ihinduka ibintu impinyanyuro zoba mu kazi kugira ngo bigende neza. Abakozi bo mu ntara rero baserukira ministere yacu bariko barahabwa izo nyigisho. Hanyuma kandi inyigisho zizonabandanya kugira ngo koko ibijanye no kwegereza ubutegetsi abene gihugu bibe nkuko tuvyifuza, kuko amaserivisi atangwa muri ubu bushikiranganje ni menshi. Twifuza rero ko igisata icyo ari cyo cyose kija mu ntara, kija mu ikomine, bakaba ivyiroro by'ubushikiranganje muri ayo makomine, muri izo ntara, ku buryo ata serivisi umuntu avuye mu ntara azokaruka gusaba Bujumbura byose bazoca babitora aho batumbereye, kuko abajejwe kubibatunganiriza barashizweyo. Umuyobozi aratumenyeshe byahindutse mu mpinyanyo y'igitabo kigenga abakozi ba leta arico bita Statut Général des Fonctionnaires. Igitabo c'amategeko agenga abakozi ba leta kiriko kirakoreshwa nico mu kwezi kwa kabiri 2023. Mu bisanzwe nta gasembwa cari gifise, cari cikwije, ariko kubera iyo ntumbero yuko hariho uburenganzira butegerezwa guhabwa ba guverineri bugahabwa ba musitanteri muri zimpinduka ziriko ziraba zo kwegereza ubutegetsi abene gihugu, niyo mpamvu twashimye guhinyanyura kugira ngo bamwe n'abandi bashobore kuronka uburenganzira bwo gutunganya ibijanye n'abakozi, umwe wese ahatumbereye kugira ngo ibintu bibe hafi y'abantu. Ubundi nta gasembwa karimwo, no kugira ngo gusa twisunge iyo ntumbero ijanye no kwegereza ubutegetsi abene gihugu. Hanyuma ibitari bike muri ico gitabo bishobore gutunganywa ku rwego rw'intara, bishobore gutunganywa ku rwego rw'ikomine, kuko turavye iki gitabo twahorana ubutegetsi bwose bwari au niveau central, bwari mu bushikiranganje, abantu bose bava mu ntara mu makomine bitura ubushikiranganje i Bujumbura. Ivyo rero nivyo dushaka guhagarika kugira ngo baze baritura ababegereye, baze baritura ahegereye akazi kugira ngo nabo bashobore kuronka umwanya wo gutunganya akazi mu ntumbero yo gushikira yambona kazoza igihugu cishinga, y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060, kuko tubandanya dutesha umwanya abantu, umuntu ava ku birometero 80 aza gutonda i Bujumbura
nawe nyine ntiyoronka umwanya wo gutunganya ibyiwe kugira ngo ashobore gushiramo umuganda muri iyo ntumbero y'igihugu. Aratumenyesha kandi akajo kari muri izo mpinduka nshasha. Ubuyobozi bukuru bujejwe abakozi burafise imirimo bujejwe itandukanye niyo ubuyobozi bukuru njejwe muri iki gihe, kuko kubijanye n'ubwo buyobozi bujejwe akazi bakurikirana cyane cyane ibijanye n'itunganywa ry'akazi ku bakozi bikorera utwabo ndetse n'abakorera mu mashirahamwe bamwe bagengwa na cya gitabo twita Code du Travail. Hanyuma natwe ibyo tujeje nayo babwiye ko ari gushiraho intwaro nziza tukaringaniza ibijanye n'impinduka zoba mu kazi. Twebwe rero abo bantu no gukorana gusa, twebwe nk'abajejwe ibya reforme turabiyumvirira mbega muri ico gisata c'akazi hakenewe iki kugira ngo amaserivisi batanga aba amaserivisi meza aba amaserivisi yihuta. No kuvuga rero ni ibintu novuga ni kuzuzanya kuko twese dutwagwa mu bushikiranganje bumwe, hanyuma irifoko tuza turamenya bamwe n'abandi tugire gute kugira ngo kijya gisata gishobore gutera imbere kuruta. Nuko turi ngaho kugira ngo tubafashe kugira ngo habe impinduka, habe iringanizwa ryiza cy'akazi, habe ibi bijanye n'ubuhinga bwa none mu maserivisi bahereza abantu. Ubuyobozi bwaratanze inyigisho ku bakozi baserukira abandi mu ntara zigize igihugu. Kazoba kanini cyane kandi abahora bitora ubushikiranganje bizobahimbara kuko ubwa mbere na mbere bahora bafata ingendo ndende baza kwitura ubushikiranganje buri Bujumbura honyene, ariko ubu bazohora bitura ba musitanteri babegereye kuko ibisata biserukira ubushikiranganje ico gisata kiriyo. No kuvuga rero bazohora bashikiriza ibibazo vyabo hafi yabo batarenze gutekera ngo baze kumara iminsi Bujumbura baje gusaba amaserivisi mu bushikiranganje. Hanyuma kubakoresha naho nyene hari hakarusho kuko aho kuguma turiko turakira abantu bategereza kwakirwa handi bizoduha kanya ko kwiyumvira ibindi kugira ngo duteze imbere ministere kuruta. Burya hariho ibikorwa bitahora bikorwa neza kubera ubwinshi bw'abantu bahora baguma baza gusaba amaserivisi, hanyuma tukibagira ibisata byo kwiyumvira, ibisata byo gukurikirana ibikorwa, tugasanga hari ibikorwa byadindiye kubera umwanya munini twawushize kubarondera amaserivisi kandi hariho ibindi byo kwiyumvirira ministeri ingene yotera imbere biba bitariko birakorwa neza. Esperance Habonimana atumenyesha umugambi wo gushira ku buhinga bwa none abakozi ba leta ariko bita digitalisation aho ugeze. Umwanya wa mbere twihutiye kubigisha kubijanye na politiki ijanye no kwegereza ubutegetsi abene gihugu, politique nationale de décentralisation n'ayandi mategeko ayiherekeza, amategeko yerekana ingene indinganizo zijanye n'abakozi zimeze, ingene bazokorana n'abandi mu ntara, ingene bazokorana n'abandi mu makomine. Ico kenshi kiza bwa mbere kandi tucigishwa n'abakoze nyene iyo politike bo muri ministere mu byo bujeje harimo développement communautaire. Hanyuma tuca tubigisha ingene babana n'abandi, ingene bashobora gukomunika kubabituye, tukabigisha ibijanye n'intwari bereye. Mbega umuntu aje gusaba service asabwa igiturire canke tumuha service mu bugwa neza muri ya ndero runtu twigishijwe mu Burundi. Hanyuma kandi turanabigisha ibijanye n'ivyiza biri mu bijanye no gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo bumve ko akazi bazoba bajeje gashobora koroha hamwe ubwo buhinga bwa none bwoshigwaho. No kuvuga mu bintu bijanye n'impinduka birasaba umuntu wenyene guhinduka, changement ku muntu agahindura imyitwarire akumva ko hariho bishasha biriko biraza ategereza kuvyakira kandi akabikoreramwo. Muri uwo mwanya wa mbere rero nivyo twashimye kubanza kubigisha, ariko inyigisho zizobandanya kuko murazi ko ubushikiranganje bufise ibisata bitandukanye kandi byose biserukiwe mu ntara no mu makomine. Abo rero dutegereza kuzoca mu nyuma umwe wese mu gisata jejwe tugira urutonde rw'ingene bazoza baraja kubigisha umwe wese mu vyajejwe
ingene baringaniza akazi mbega kubijanye no gukora amadosiye y'abafonctionnaire bimwe bijanye na gestion de carrière babikora gute izo ni inyigisho bategereza kuronka mbega kubijanye na controle mu ma entreprise bikorwa gute izo ni inyigisho bategereza kuronka kuko hari ababihoramwo n'abatabihoramwo ndetse n'ababihoramwo barakeneye kuzurizwa nuko rero mu nyuma tuzobigisha ibijanye n'akazi ko ngaha dusanzwe dukora muri ministeri akanyene twateruye kugira kazoje gukorerwa hariye urumva ntikokorwa n'abantu batabizi bategereza kuronka ubumenyi bukwiye kugira ngo bamenye ingene babitunganya ubushikiranganje bube akarorero aho hose bwashizwe haba mu ntara haba mu makomine abantu babonye ingene abakozi bacu bariko bararinganiriza ababitura yarongera atumenyesha kandi akarusho k'uwo mugambi wa digitalization mugambi ni munini cyane kandi ufise ikimazi ariyo mpamvu utegerezwa kwiyumvirwa neza kugira ngo niwatangura kuja mu ngiro ntuzohave usubiza inyuma ibintu ariko icyo nababwira no ku mugambi watanguye umugambi ujanye n'ubuhinga bwa none ni munini hamukaza mu bice bice nababwira ko hariho bimwe ngaha muri ministere biriko birakorerwa mu buhinga bwa none ariko kandi mu byo twihutiye muri ico gisata twarihutiye yuko twoshiraho urutonde twiyumvira gute iyi digitalization ya ministere ubuhinga bwa none tuzobutangurira he buherehe hanyuma ikindi twari tuyumviriye ko ni gisata gishasha gushiraho abakozi bafise ubumenyi bukwiye badufasha muri uwo mugambi kandi byarashobotse kuko aho tugeze nibaza ko mu kwezi kw'indwi tuzoca dutangura gushiraho abakozi bafise ubumenyi bukwiye kuko mu mafaranga leta izokoresha mu mwaka uza barashoboye gushiramwo amahera ajanye no kurokrita aba informaticien baza gufasha muri ico gisata rero ubu muco tumaze gukora muri uwo mwanya twakoze twarashizeho un plan de digitalisation kimeno bita nyene urutonde rw'ingene ivyo bintu tugiye kubikora ariko nababwiye hariho bimwe ngaha biriko birakorwa mu buhinga bwa none kuko nk'imishahara y'abakozi ba leta mu gusohoka isohokera muri izo mashine nyabwonko bisunze ubwo buhinga bwa digitalisation hama n'ibindi bisata byose burya bizoca bikurikira bivanye n'ubwo rutonde twateguye hanyuma turindiriye no kuzofashwa n'abakozi bashasha turindiriye kuzorokrita umugambi wo gushira ibikorwa mu buhinga bwa none ufise akamaro kanini cyane ubwa mbere worosha ibikorwa bigakorwa mu mwanya mwiza umwanya muto abantu bagatunganirizwa batarushe hanyuma kandi ibikorwa byahora bikorwa n'amaboko y'abantu birashigwa mu mashini nyabwonko aho tuca dusanga n'udukosa tumwe twakorwa n'amaboko y'abantu bigiye mu buhinga bwa none ugasanga utwo dukosa turavuyemo hanyuma abantu bakaronka amaserivisi hafi yabo batarinze gufata ingendo kandi amaserivisi no kwita yayandi atosoye amaserivisi meza amaserivisi no kwita yayandi de qualité mu gusozera muyobozi arahumuriza abakozi ba leta ko izo mpinduka ari ku neza y'igihugu amanotera hanini nuko twebwe abakozi bo mu bushikiranganje twabanza tukabitahura tukabishira mu mutwe no mu mutima tukavyumva ko imikorere twahoramwo itegerezwa guhinduka nk'ubu abakozi bamwe baza barashizwe mu ntara kandi n'ubundi bizobandanya kuko abakozi ntibarakwira bizoshika rero umukozi ubu n'uwundi ahamagarirwa kuja gukorera mu ntara canke mu ikomine ibyo byose rero bisaba ko tuvyitegurira tukabishira mu muzirikanyi ko bidushikiye dutegerezwa gukurikira ibijanye n'iyo ntumbero igihugu cishinze kugira ngo dushobore gufasha kubishira mu ngiro hanyuma kandi impinduka murazi ko zikunda guhura n'abantu kumbure baba batabishaka bakavyanka bakagerageza kubiburagiza abo bose rero dutegereza kuvyitegurira kugira ngo nimba hari reforme y'indi yiyumviriwe ku neza y'abene gihugu ku neza y'igihugu twishiramwo kuyiherekeza kugira ngo ibintu bigende neza ibintu bikogwe uko igihugu kiba caravyiyumviriye kuko nta bandi gifise atari twebwe nyene bo kubifasha bamwe bose mu bisata
basanzwe barimo kugira ngo izo mpinduka zishobora gushirwa mu ngiro. Eko yarashizweho ingene mu ikomine mu ntara bategereza gukorana n'ubushikiranganje. Hariho itegeko rihari rivuga ingene amaraporo atangwa nimba ari nk'abakozi baserukira fonction publique bari mu ikomine kanaka baratanga raporo bakayihereza musitantera barongoye, hanyuma hariho n'amakopi baca bahereza abakorera mu ntara bo muri ubwo bushikiranganje nyene. Hanyuma mu ntara naho abaserukira ubushikiranganje baratanga raporo kwa buramatari, hanyuma bagashikiriza kopi ubushikiranganje bo barongoye. Nta kintu na kimwe rero kizokononekara, indinganizo imeze neza, bisaba gusa ko tuvyakira kuko vyaje mu ntumbero yo korohereza umwene gihugu, mu ntumbero yo kwegereza amaserivise abayakeneye. Bisaba rero yuko tubiherekeza kugira ngo bigende neza, kuko nyene nitwe tubishira mu ngiro kugira ngo bigende neza. Nta kintu na kimwe rero kidafise umurongo mwiza muri ibi. Amategeko arahari, umwe wese ahari niyisunga itegeko uko baza barabiringanije, nta kintu na kimwe kizokononekara. Hariho inzira zingene ibi na biriya bishika kwa musitanteri, bishika kwa guverineri, bigashikira n'umushikiranganje.